iyo utambutse harabura n'abatanu bagusaba utunimba baba bariyo frame muga nawe uraraba umuntu yihantu upfa kuyihuwa ari we wese ga nawe urahimbaye fo fata neza wewe uyihereza uwo washiye yego bivanye n'ukungene nawe nyene amenze ushobora kumushima mugabo adafise sinzi adafise nk'iki adafise ndazi abantu bamubona nabi reputation yiwe itameze neza donc uraraba nawe ntibikwice carrière yawe niki kintu ukunda kumuha babijemo kandi mannequin nanye irasaba ko travail byinshi ugatravaye umubiri ugatravaye byinshi cyane ariko iyo umenye kubikorera ko byukuri uragera kure hajya muratravaye umubiri mu travaye gute iyo muri ko muraca kenshi kuma red carpet iyo habaye ama evenement kenshi barakunze kuvuga ati abamanke menshi usanga ari umwanya wo kwidandaza cyangwa ugasanga barahakura abasheri bavuga ivyo barabesha reka ngaruke kwa Louange hajya ari ubuhinga bwo gutambuka ni ibintu vyigwa canke ni ibintu nk'uko umuntu wese atambuka akavuga ati ni kuja kuri red carpet amugaca imbere y'abantu abamanke bubu na cyane uri kuratubwira ibintu bimeze hari abantu benshi bakeneye babikunda ariko bagatinya bakavuga ati ntiharagera kumbure ugasanga n'abavyeyi baranababuza ati ntiharagera mwabana mwe ibiki n'ibiki ni ibintu biba rimwe na rimwe kenshi mutambuka mwijoro mutamutevye ama repetition n'ibindi vyinshi iki kintu wobwira umuntu ariko aradukurikirana afise impano yifuza kugeraho Marvel ageze canka harenge mu bintu bijanye na mannequin. Hello boys and girls, hello bakunze mukubito nizera ko meze fresh urakubita umukubito kwa kundi handagubira ko twavuye muri studio no muzi ngo musanzwe mubizi twabi ivyo turimo murabizi entertainment igize ibintu byinshi cyane sinyamaka twame mu banyamuziki simaka twame kuri manager wanaka twaje rero no muzika baturi kumwe na bamwe mu ba mannequin basanzwe bagira ibintu vya mannequin bo nga mu Burundi baberewe bameze fresh bafise vyinshi baza kutubwira ndagura ati gumana nanje kuri mikro nakubwiye ni Juste Galek Black Man nijisho ni black behind the camera ni Kejit Photography umurastaman afise ubusage kwa kunandi uburyo bwanje nkaba ndi kumwe na Marvela saba sawa na safi urameze fresh yego cyane ushobora kuba uri mu mannequin bambere ngo bafise ngo bareba bafise taille lance gusumba abandi byashoboka mugari y'abasumba uramaze turetse ivyo mannequin iyo uterembereye muri quartier est-ce que uri sûr yuko uramaze guhura n'umwigema gusumba uburebure yego benshi bariho bambaye hota Simak nace cyane ibu bamfu bwanje nkaba ndi kumwe na Louange ni bon ego insawa urakomeye ego nabura kwitwa akazina keza merci ubona gute nka mariage ya Louange atwawe n'umusore yitwa Adoration Zari vy'Imana gose byo ari vy'Imana warabaje bavye gituma bakwishura ego reka duhere ngahi wawe uri watangwe ibintu vya mannequin ajya natangwe mannequin muri 2018 muri May natangwa ndaja muri agence yanje ya mbere hama ngenda devolua gushikana isa ego ngenda devolua gushikana ino saha niki kintu cyatumye uvuga ati mu bintu vyinshi shoboye reka nje mu bintu vya mannequin. En fait, d'abord j'avais dit au Hollande mon akavuga c'est look you mannequin matwi les traits du visage vyose hama kandi nanje ndabikunda niyo ndiko ndatambuka akambwira ati birakubereye nevyawe utambuka avec esthétique ego mes chers amis aba bantu bari mu bantu bahembwa n'umubiri atarabamaraya urumva batambutse gusa baca bahembwa ko kudandi yakasubira kwa Marvela we nawe ngo vyatanguye gute kugira ngo uje mu bintu vya mannequin. En fait, kuva kera ndi mutoya name ndi muremure nonze ukunyene nakaguma ambwira uzucima mannequin navyo kubera canke zo mu miss hama niko muri 2019 l'année passée muri juillet haba casting y'umodel hama ndagenda ndaba selection mambandanya gushikubu donc azoba ari evenement ya mbere ntambutsemo Kweli ki mu ma agence événementielle cyane y'ibintu vya mannequin watoye washimye Yukoko kweli kinatoye Yukoko nikwera Yukoko yamaye chance yatanze casting kandi ndaryohewe ndamushimira kubona naratowe muri abo bantu amaye opportunité kugenda kudefile umva kazoba ari show ya mbere reka ngaruke kwa Louange hajya ari ubuhinga bwo gutambuka
gutambuka ni ibintu vyigwa canke ni ibintu nk'uko umuntu wese atambuka avuga ati ni kuja kuri red carpet amugaca imbere y'abantu. Ego cyane ibintu vyigwa kwana jewe naravyize barakwigisha vyinshi ingene utambukira amahotalon biriko uratambuka look ugira amapose bivanye n'impuzu uba uriko urapresenta ego birigwa ego iyo muriko muraca kenshi ku ma red carpet iyo habaye ama evenement kenshi barakunze kuvuga ati abamanike menshi usanga ari umwanya wo kwidandaza cyangwa ugasanga barahakura abasheri bavuga ivyo barabesha barabesha kuko iyo umuntu afise objectif yo gushika ahantu urayishikako hama iyo ushatse kuja mu bindi navyo nyene urabijamwo nta ushobora kubikubuza vraiment muga uri umuntu ufise objectif ugati jewe nshaka gushika kuri iki ivyo uravyihoza ariko iyo utambutse harabura na batanu bagusaba utunimwe baba bariyo vraiment muga nawe uraraba umuntu yihantu upfa kuyiha ari we wese ga nawe urahimbaye fo fata neza wewe uyihereza uwo washiye yego bivanye n'ukungene nawe nyene ameze ushobora kumushima mugabo adafise sinzi adafise nk'iyi adafise ndazi abantu bamubona nabi reputation yiwe itameze neza donc uraraba nawe ntibikwice carrière yawe ni kihe kintu ukunda kumuhungu physique ukunda umuntu yirirwa afise physique imeze gute umuntu muremure ndimana nje ndi muremure urumva ateye neza ntibikwiye atari hano ujya mu cameraman muremure gusa ibisigaye niyo afise igitambi nka kijya ca big ari inyuma naco bitwara none kusubirako ukereye umuntu nyine afise umubiri uri muscle aja muri gym simpaka basi abeteye neza ndazi ndafise bwa umuntu ntumukundira physique umukundira uko umutima wawe umeze ndaje wewe mu muntu ryambere ukibona umutima wiwe kimwe ntumumenye muravugana ukamumenya ngena ameze none muvuganye rimwe bumumenye none nawe bisigaho muce muvugana rimwe muzovugana n'inzi iminsi ahandi hatandukanye turaje kuguva idasanzwe uratubwiye ahandi hatandukanye reka mbaze Louange aratubwiye benshi barakunze kuvuga ati iyo muriko muratambuka kenshi na kenshi usanga hatabura n'abavieux cyangwa abandi baje bavuga ati sigrotonime ibintu nk'ivyo niyo vyo biramaze kugushikira ego biramaze kunshikira cyagenze gute tubwiye ça nyine naza muri backstage akagukomplimenta et après bon simpaka kwa jewe kuri jewe manikina sakazi so kumbonye ndi kuri stage ndiko ndandaza impuzu z'umu styliste ngo ucuza nka numero canke je naye ku kazi kanje simusigaho ndazigo iyo n'iryari uvuga ati uyu ndashobora kumuha inime cyangwa sinshobora kumuha inime asanze muri backstage ntayo ndamo aya uzi mu wagusanze aya ubonye ko zanywe n'ibindi ntawuzi abonye jewe jazobona uwundi hama bice ariko umutima ni umwe umutima ni umwe muga kari mu mutima nako n'akandi wakari ku mutima ukabona yako biravana umuntu ofera mesure muguma muvugana urabona na comportement ziwe après ukabona kari muriwe abamanike bubu mukunda ibiyago vyinshi abamanike bubu na cyane uri kuratubwira ibintu bimeze hari abantu benshi bakeneye babikunda ariko bagatinya bakavuga ati ntiharagera kumbure ugasanga n'abavyeyi baranababuza ati ntiharagera mwabana mwe ibiki n'ibiki ni ibintu biba rimwe na rimwe kenshi mutambuka mu ijoro mutamutevye ama repetition n'ibindi byinshi iki kintu wobwira umuntu ariko aradukurikirana afise impano yifuza kugeraho Marvel ageze cyangwa harenge mu bintu bijanye na mannequin ivyo kuravuga yuko Jean umuvyeyi akwankira umuvyeyi iyo arinza kwankira nuko ico kintu utamweretse réellement ko gikunda iyo umuvyeyi umweretse yuko ico kintu ugishaka kandi ukabishira mu ngiro ukamwereka neza ko ari ibintu byo gushikana kure atari ibintu byo gufyina kwera bashaka kubimubwira rimwe hamuka cutaha ukavyihoza bigagaranga ukavuga umuvyeyi yanyankiye ugumumubwira kesa kumumvisha yo kubikunda antuka arabitahura akaguha autorisation yo kugenda hama abantu bose babikunda vraiment muze mubijemwo ni ibintu byiza cyane biryoshe yego
abo uratubwiye ivyo nyene wewe tubwire muvyeyi byarakoroheye kumwumvisha ko ugomba uje mu bintu vya mannequin canke nawe yakubwiye ati banza urindira urabona na mu mbere baranka bakavuga ati uracari mutoya hari ibi n'ibi baragutwara mu bintu bibi bwa ugumumwereka kubishaka gushika aho yemera hamukamwereka yuko badashaka kuntwara mu bintu bibi shaka ko ntera imbere teza igihugu imbere ntaragucira mu niki kintu maze gukura muri mannequin mu myaka ibiri ishimike mwaka umwe niki kintu mannequin maze kugura mannequin novuga yuko ubona itampaye chance yo kuja gutambuka muri Tanzania ngomba uri ni ndege hari abajama batarayuri no my opportunity nini ya cyane nabivuze kuko nzohura n'abantu batandukanye bashikane kure kurugomba gushikana ihegaga mafe Antuka kure novuga shaka gushika objectif yanje iri aho mbona ndiko ndatambuka abone yuko mu Burundi hariyo umumannequin wa bien kandi azoshika kure abantu bambona afite n'inzo batariyo kwibutike tuze uratubwiye naka kantu wobwira umuntu na cyane afise ingabirano akunda ibintu vya mannequin ariko aratwumviriza cyangwa ariko araturaba kuri televiziyo kubera birazana guca mu radio yifuza kugira aho Louange ageze canke naho aharenge nakakamo kandi wotera n'abavyeyi bifuza rimwe na rimwe usanga babanira abana babo kuza mu bintu bijanye na mannequin ego akamo kambe ikintu cambe novuga ku bavyeyi babonye mannequin nk'akazi nk'ubundi nkakujya ushaka kubona ko umuntu abaye umufotographe cyangwa umu journaliste ntibabibone nko yuko ari nko kwiprostituwa mu yandi majambo novuga kuja mu buhumbu babibone nk'akazi nk'ubundi hama nkabantera akamo abo bose babikunda mannequin c'est tout un monde à découvrir rero baze babijemo babifitiyemo umutima babijemo kandi mannequin nanye irasaba ko travaya byinshi ugatravaya umubiri ugatravaya byinshi cyane ariko iyo umenye kubikorera ko byukuri uragera kure hajya muratravaya umubiri mu travaya gute sport ama sport régime igena bushikira ego uragira sport ama sport umenya gukora n'ayandi udakora mbega sport yawe uki jewe kwanza ndakina basket uri sûr ego ukina nuze post ya apana muri equipe no mugabo byo gushuta afin que nshobora nk'uburebure hajya ushize ucuba muremure no birazana akantu birazana ikintu birazana ipoem birazana ikintu hama no gusimba umugozi no kwiruka n'amabdomino ayo niyo usuri hajya twagira amabdo ego cyane utinda kimoshe tubwire byarakoreye ko bavyeyi bakira turikira iki cy'abavyeyi bakira ko winjira muri ibintu vya mannequin be vyagenze kugira uba convaincre jewe igihe jewe mama wanje igihe yatangura kubimenya ndabikunda yavuye muri conference y'abajene aravuga ati ati numvise umwana hewe yubahotse akavuga ko ari umumannequin akabivugira mu bantu mu nyuma niho abana abankurira baramusigurira ati burya n'ibyo nawe ibyo vyanka Louange arabikunda kandi n'ubuzi nk'ubundi rero uramuha baramusigurira byose akanya kambe yameze nk'uwanka mugubu no kubwa kai mu bantu bambere bashigikira cyane iyo habaye ama evenement uza gutambuka araza ego araza byose akamfasha ego Marvela tugomba dusena basozera batubwiye ngo ugira mannequin ngo birasabwa yuko ugira sport cyane haya nivyo nawe urayigira nego ndayigira ko pratica sport iza ndiruka uriruka ego no gupratika amabdomino nko yabivuze nivyo bintu vya mbere bikenewe kwera hariyo ibintu genre hariyo taille udafise badashobora kukwemerera kandi akantu ugasangana akantu gatoya kakubujije opportunité yo gushika ushaka n'ibintu bibabaje Marvela koresheje iyo mpano yawe niki ushobora guterera ku Burundi ku Burundi en tout cas ndose ndamutse nshitse kure en tout cas noza kwinvestisa mu agence yino kugira ngo ushobore gufasha abatashoboye gushika aho wewe uri ngomba kugira he
en tout cas ndashaka kugera ku rwego aho ntambutse mu mahanga bazobona cyane cyane barakengera aba noir hari igihe umuntu ushobora gusanga adashoboye kudefila kwera po yiwe urumva shaka gushika aho bazovuga ati uyu mirabure arinze atambuka ahantu nuko akomeye cyane kandi babone yuko batadufata nabi duhambaye kandi tubishoboye babone ko mufise impoème niwe mwidore wa bintu vya mannequin Naomi Campbell. niwe mwidore wa bintu vya mannequin Kendall Jenner Kendall Jenner ijya famille wewe rero ibintu ijya famille kandi bagomba gusura ibona urabona kwa kundi ahane tuzomurondera Kardashian tumubaze ko icyo bivugako Louange tugushimire kubona wahevye urimo tunakwifuriza na good luck cha bonne chance kubikorwa mugiye muri Swahili Fashion Week mu gihugu cya Tanzania. Merci beaucoup. Nizere ko utagiye kujya umudodo gusa uzogarukana ikintu gifise impoème. Ego gifise impoème. Gifise impoème. Kwa nani Marvela tugushimire kubona wahevye urimo uratubwira nyene ngene witeguye kuri indege bazogana n'indege cyangwa n'imodoka. Kagaye Nikose nanje ndabashimire ubona amaje tubaza twagenge niko bimeze yego nizere ko utazogarukana umunyenga gusa uzogarukira n'ibindi bintu ma contact cyangwa yandi matrofe byose tuzobizana ngikibazo haleluya nizere ko abisenge amen uyu mwana asa no munasenga ya mbere reka nabashimwe mwebwe mwese mwaheve ivyo murimo murabana natwe kuri ndabwira ati muraza kubona kabande gacanga mufise ivyo muhanisho nta kundi kwa kundi handi kuri kumukubito urashobora kutwandikira kuri izo nume kwa kundi handi ndakubwira ati turabigira vyoroshe behind the camera yari Kejit Photography umurastaman afise dread apana zimwe z'abantuze apana kwa kundi handi kuri micro juste galek I the readman from Morris bye bye ciao hasta la vista ula kubito mukubito